Hola msanii. Fresh kama kawaida. Meze neza. Meze bien. Nasikia unachonga Kiswahili hapa ni Tanzania. Hapa mpakani si Tanzania hapa Burundi yani. Sasa hapa palikuwa kirori. Yes. Abaye kirori. Yego. Mwarimu mfise abastare byari bimeze gute? Bana byari bimeze fresh twagiye twanezerewe amagambo ni fresh tu. Yeah. None nka mustare mwabonye aryoheje ibintu yitwanye. Bo tiko turaraba basa n'abaryoheje bose ariko haraba mu difference bisanzwe bizwi. Difference gute? Yuda sombo wundi mu byo basanzwe bariko barakora. Abanyarinda subundi. Bo dufatiye muri comedy abi wacu bagaragaje ariko nta umwana akora ngo asumbese. Abi wanyu ni kuvuga ni bande? Ya ni Moso comedy. Moso comedy. Yes. Na usanzwe wihurikiye? Ya no. Just ndimo ndumufana wabo. None ibirori wabibonye gute byari byifashe gute gushika kuri zino saa? Bo gushika kuri no saa twishipoze ko umuntu araranga tukaguma tuvyatsa kugira ngo tugwe tugiye twagiye gose byari bimeze neza. Ego ndumva mbere akazina kawe ni gute? Itwa Tijos Mayiniga. Nawe uri umusani nawe. Je ndumustare mimi. Uririmba cyane. Ndaririmba. Ducishirize. Jo ndazuranyizera nagenda kwizera simona bakubwire yuko jewe nakurengeye kandi mu mutima wanje ari uri umurengera barekane no kuvuga rutabaraba n'uwantunze urutokuru ko mugwara murabo hereye ku mushasha isimba n'inyamiraba turi mwibara byose rufina bo batoraba wiza wanje kirezi canje niwe mwana muto je nifuje mu buto kuki wagiye usize ntaye mu mazabira kandi uzikwaturira niwe wenyene no kwereka aho mbabara kandi barayamaze ko caguta umwanya utajya umwana kandi Okay ndumva urarenze cyane niyo ndirimbo ni wawe ni wayanditse cyane nere niyo wanje niyandikiye amaze kwisohora bo iri muri studio gusa ntirasohoka narayikotse nk'abantu basanzwe bakurikirana urubuga rwa Inyishu Media ubasabiki kugira baguterere ndumva ufise impano bo ico nifuza jewe nuko bomfasha nk'umu underground nkiri hasi ntarageraho nshitse kugira ngo nanje ngiraho ingazi nteye nanje bo dusanzwe dufise ibintu byinshi mu gatura byicaranye twarabuze bo fete nk'ubu ni ryambere jewe ngiye imbere ya kamera ni ryambere mugabo ufise byinshi ngano babwira yego ndumva we ni sawa abantu bariko baradukurikirana umuntu mu mushigikira arafise impano naho ndi mustare nga anye mu ntara ya Rutano mu giharo n'uyu aze we bakwitanye Ladivesi wa mitaa from Tana man. Ladivesi wa mitaa from Tana man. Iryo zina risigura Ni kuvuga je banyita Ladi Hamavesi from Tana man. Ladi ni nkuba. Uri nkuba. Je ni nkuba muri vesi muri make. Nawe usanzwe uri muririmbi Je ndi umuririmbyi gose. Ducishe ko. Kapera. Yeah. Imbere y'ukurapula manza wigama vina ureke kwa muponda ngo jewe ndirimba fina kolesha systeme ulabe ko twosiganwa utabikoze uko nahuzo kena bafana urachari dogo jendi sogo my friend nasitaki shobo kujamini misipendi jiongeze kidogo wende upate hata bendi na kupaka michano kama kambi ewe mindo ladi wa gihalo mukali wa mutu boy nje kuzimyi tala ni watsama koro boy jesu nikabendi ulisema hutoyipenda none niyo muri kumwe turi kumwe nawe timu moja mimi naitwa ABJ mkali wao ABJ mkali wao mkali wao ndio jina langu sasa umviriza muri no ntara ya Rutana harabaririmbyi benshi kandi murafise imana none mufise nawe sanze muri abaririmbyi mbo dore ku murongo rero competition uririmba iyihe style ndira gufata rap abaraperi cyane muraperi kwanza tubarire uno munsi nganye twari mu kirori mu giharo ibintu byari bimeze neza canke byari bimeze nabi bimeze neza gusa bivana n'abantu bivana n'abantu umbiriza dusabe kwanza abantu bamaze begera inyuma yego nawe witwa gute nitwa King Mesha boy yego ari kuvuga ibintu bimeze gute bimeze neza neza ni kuvuga neza no kuvuga yuko ibintu byanezereye abantu nawe byakunezeye je byanezeye gose waririmbye je naririmbye yego nshishije ko nawe twari twakumva nshije ko rap ntago uvuga ngo manze ndirimbe ntuze icyo ufise ku mutima gishasha kapera gishasha mugamba apana batazi gishasha reka gufata ubuzima nubwo kanya gato subo kwiruka uvanze imiheto ejo ndi heza imbere yawe reka kurira wihogora ubuzima nubwo kanya gato subo kwiruka ufata imiheto ejo ndi heza imbere yawe
reka kurira tekereza nca uratandaza ntubona akarusho imari kagenda bakakumena icisho turecuru inkoko niyo ngoma inyomvyi ntigutanga kukive ikirere ntikigenda ntiwihebure komeza ubashe urakoze cyane ndumva nawe uri umuririmbyi usanzwe ubizi none ngaha mu Rutana mwese murabaririmbyi n'abantu basanzwe bafise impano yo gukina sinema ni bani yo gukina sinema ikomedi apana comedy sinema si comedy gusa naco comedy nindi sinema se kwa Kirundi sinema navyuzi ni reresi mani genda umuraperi ivyo vy'ireresi ku genda umuraperi kandi mirindi uno musi rero mwagendewe n'abantu bakina amareresi abafana b'amareresi n'abaye baduze ukuboko hejuru n'abahari ebana reresi sema Kirundi ireresi ikiramu amasanamu twara mitatu zo gukora sanamu yo twari akizatu zine cyangwa zano zikora amahera tuzikora bake dukora imiziki gusa turashobora kuzikora kuri karani gusa ari umuziki ariko nta mahato nka gukorererese naco twe turafise abantu basanzwe badukurikirana bafise uburyo bwinshi cyane tuzobazana no mu Rutana ahantu bita mu Giharo bazobafasha cyane yego ama kameramani wanje twoshobora kubandanya tukaraba abantu kuko ni benshi simbona niyo bagarukira ayo nabandi bagitambariye kameramani dusabe muduhe inzira tubaza abandi bantu ndabona ibirori biracashushe cyane ariyo n'abakiri kuri stage abantu bakiri kuri stage baracatamba n'abandi bantu ndabona baracahonotse sana baraba ibintu ukuntu byari byifashe rero twagomba turabe ukuntu abantu ibintu ukuntu byifashe rero turafise akaryo ko gusaba abantu uburyo ukuntu babibonamwo ukuntu bariko ibirori ukuntu bavyakiriye kuko no gushika kuri zisaha baracari kuri stage baracatamba umuziki uracahari tugeze saa 6 z'ijoro abantu bagitamba iki kirori twavuga yuko cyari gishigikiwe n'igihangange cyo muri ihuriro TV citwa Samba Famba hamwe na Miss Jojo Mama Lao niko basanzwe bamwita rero twagomba tubaza abana mwaba byari bimeze gute byari bimeze neza ryohewe ni iki no munsi ryohewe n'impanuro baduhaye babahaye impanuro za gute baduhaye impanuro nziza cyane merci beaucoup avuga umwe dutangure nawe byari bimeze gute byari bimeze neza kubera baduhaye impanuro nyinshi cyane babaye impanuro za gute baduhaye impanuro y'umuvyeyi ahendagiza umwana ngo ati asamba atwara inda kugira ngo zije ku bandi bagabo ngo atange igitsina yego ndumva batanze impanuro zitandukanye nawundi muntu yumvise ikindi gitandukanye nico bumvise ninde nawundi muntu yumvise Famba mwamubonye bahemi yake mwamubonye yagize gute yakinye ibintu biryoheye cyane namwebwe mukuze byagenze gute ibintu byameze neza cyane cyane no kuvuga byaturyoheye kuvuga ibintu biryoshye cyane naryohewe hajya Famba yari yatwaye inda acagenda ayitere n'umukobwa yayimuteye hanyuma acagomba kugwana bye nivyo byari ibintu byari bimeze neza cyane gase byari originale okay muriri bo yego shaka turirimbe karimbo tuvuge agakino k'ubuzima nuko muvyumva cyane abantu banezerewe baryohewe cyane ku filime basanzwe bita agakino k'ubuzima abantu basaze byari ibintu biryoshye cyane byari ibintu bitagase hama tubandanye tuje mu bindi vyicaro biteka kameramani ntukate tugende ibintu byari top byari biryoshye byari bishushe ndabona abantu baba star rindira gatoya ibintu mwabibonye gute
ibintu twebonye neza wana gufata ukuri birakomeye cyane gose ego okay mwajewe niki umva urukino rw'iryoshye ego isinema Agakino k'ubuzima murayi Agakino k'ubuzima muri rimbe wese Agakino kiki sivyo no kuvuga amaze kujabuka imbibe ndashobora kuvuga Iswahili mugabo abana ntibashobora kumva ku bandi mu Burundi ico ndiko ndavuga none kuvuvuka wari umaze kumubona Famba Jojo mu maso Famba Jojo wana ntabeshe abona abantu bari hiti kose kandi mu makomedi yo ngaha mu Burundi wana saruti nubwo atarabagenero kabisa ndayikubita kuko abantu kwemera twama tubifise ego mugwi witwa Inyishu Media mwari musanzwe mu gukurikirana Inyishu Media neza ijana kwijana niwe muntu musanzwe mumenyereye kuri Inyishu Media kubona cyane umuntu mwari musanzwe mumenyereye oya ngaho no banditereye ibanga rye wanje ukaba abafanzi fana ni benshi urumva ni duce duteresha imijyane abantu bojyana no bakoresha muri Inyishu Media sivyo kandi si Inyishu Media gusa ndaba n'izindi ndaziraba twoca dukoresha imijyane rero ndibaza ibanga ari muri twebwe ego vraiment ndumva byari ibintu byiteka kukuntu mwatwakiriye kukuntu ikirori cagenze nta mutekano ntaco mwagaye ntaco kushima ndumva mwashimye ntaco mwagaye ahubwo ibintu byo gushima twobisaba mwege guko mwege nimwe bashitsi turi kumwe twega gushima koko kuba mwatugendereye mumaze gushika gusa ishimo ryo gushima twagumye twashimye mugabo ahubwo nagombaze mwege matugendeye yuko muba twabakiriye nabi cyane neza ko shimwe nimwe turirondera ko tumve ko mashimye cyane magaye ko tumvise mugaye nitwoshobora kuta tuvuga ati garuke kandi mwaragaye ego vraiment kuri twe ni sawa ni fresh ego ni sawa gose nyene naho ni sawa rero ewe amatwe dushaka tubaze uwundi muntu naho ndafise ukundi yabibonye atari inkuyo ukundi yabibonye atari nkuyo mwese mwabibonye cyo kimwe we mwabibonye gute mwabibonye neza gute abana byaryoshe kabisa neza nkaje ni rya mbere mbona umukomedi yitwa Famba na Jojo ndahora ndababona muri televiziyo kabisa turabahaye kaze kandi namwe mwabonye impano abanyagiharo dufise mudufate mu mugongo ivyo turabibasavye none ngaha mu giharo mwatwabonye hari abakomedi hari abaririmbyi hari impano nyinshi zitandukanye none ko mwabonye Famba na Jojo hari abandi bantu mwari mumaze kubona atari zisura basanzwe bakina nk'ibi bintu basanzwe bakina vraiment ntibari bwashike ngaha ubwo babaye irya mbere vraiment nivyo none mwoshimira gute umugwi wa Inyishu Media wiyumviriye kuzino iwanye mu Rutana mu giharo kandi nahantu hagoye cyane gushika bisigura n'abandi ntibakunda kwashika nkejo canke hirya yejo bashobora kuzana Fizo canke Roriro bamaze gushika ino nta rimwe ni kuri televiziyo nyene canke ku makamera none mwumva mwebwe mwoshimira gute uwo mugwi wabazaniye abantu nk'abo cyambere cyoco dutanguye gushimira Imana yabashikanye ngaha n'impano yabahaye bongera kuyikora ibongera umugisha firema kandi turabahaye kaze n'ubundi munsi yego turabashimiye cyane kuba muduhaye ikaze iki kirori cy'uno munsi ndumva cagenze neza cyane nta wundi muntu yoba afise kundi abonye iki kirori imbari intambamye imbara akantu katagenze neza akakavuga kugira ngo ibintu bishobore kuja mu buryo nimba atanezerewe nimba atagizene akavuge nimwitsinda ukuntu ngaha twavyakiye byaryoshye gose kandi turashima nejo ubundi muze mutwongere nitwa bande je nitwa ndiyo kubwa Simeo hamanuka Igakungu City hama ikintu shimira cyane gose ibintu by'uno munsi byaryoshye gose ebana nari nifuza kubona numva go Famba Jojo n'abandi bantu batandukanye gose bakoze twengaje gose neza navuga ico nabonye ati nabonye Famba nabona Jojo hana abandi benshi dushaka kubona bakinanye ico bayitwa Mario twene ko tuyira ku screen iyi video niko tubiraba hama twabashimiye cyane kubona
mwarateguye ibintu nk'ivyo turabiryohewe gose. Nakoze amahoro kurikirana sinema yitwa Agakino k'ubuzima. Agakino k'ubuzima muranda ukishona gose birane nico gituma jewe bana byanjyehe gose numvise ati fambaraza nande bana turadukurikirana gose kandi abantu bose baragakunda vraiment. Mushimira umugwi wa Inyishu Media watumye abo bantu bashobora gushika ngaha. Bana turabashimiye cyane gose iyo muje hose musohora impore ibintu mutukore biranezereje abantu bose ngaha tumva twaryohewe n'ibindi byinshi gose murakoze vraiment bana Imana ibehezagira. Inyishu Media nkuko yame bikora ishobora gutora abastare bamwe basanzwe bakora impano zitandukanye. Ngaha twari mu ntara ya Rutana hano basanzwe bita mu Giharo turiyo kuva ejo itariki 30 no 31 tuzohava itariki 30 itariki imwe canke itariki zibiri bivanye n'ukuntu batwakiriye n'abantu bafise urukundo n'abantu bakirana neza n'abantu mbere tutari twiteze yuko bashobora kuvuga n'ururimi rw'igiswahili ariko twasanze bavuga ururimi rw'igiswahili kuko begereye umupaka wa Tanzania. Twagiye hano kure cyane tuvuye mu gisagara ca Bujumbura tubandanye tubaza abandi bantu kugira twumve ido nido kuko ngaha anye mu ntara ya Rutana ni ntara idakunda gutembera hamwe n'abastare benshi batandukanye mbere no na hanyuma tuyifuza yuko ko tuzobazanira n'abandi bastare basanzwe baririmba tukareka kuzana n'abastare bakina amasinema tukazana ba Big Fizo baroriro ba Satbi bande kuko dusanzwe dukomunikana dufise contact nabo. Ndumva abana cyane bariko baravuga agakino k'ubuzima. Mwabana mwe mwariko muravuga agakino k'ubuzima murakazi muramaze kuyibona. Turamaze kuyibona. Mwabonye umuntu agumanyika. Umuntu agumanyika twaramubonye. Yagumanyika. Agumanyika nyene araduma. Araduma. Harimo ibintu vyo kuduma, harimo ibintu vy'amajini, harimo n'amafaranga menshi nyinshi igasizo nyariro film naryoshe vraiment. Ego. None mu Burundi mwabwo mubone filme nki? Oya mu Burundi film twabwabone twaba tuzibona mu crashika mu Tanzania. Tanzania no bakunda gukora ama crashika nkajya y'ibintu bizimizimu abantu baguruka bijya twari tubimenyereye muri Tanzania rero byaturyoheye cyane biratunezera cyane ko tubibonye mu Burundi mu Barundi biwacu mu bantu tuzi nyene byatunezeye cyane gose. Ego ya filme vraiment yatunezeye kandi iraryoshe vraiment kandi rimwe n'ibintu kandi biboneka. Ego nene nk'akajambo nkawe ndumva urakunda gukurikirana ibikorwa bya Inyishu Media ndumva yuko usanzwe ukurikirana ifilme Agakino k'ubuzima. None mu filme Agakino k'ubuzima harimo impanuro cyane. Mu filme Agakino k'ubuzima impanuro zirimo. Ego impanuro zirimo gusa sindayikurikirana neza kugira ngo ndabiyo ariko biraja n'impanuro zirimo kugira ngo ndazigirene bazifate neza kugira ngo umuntu ashoboye kumbaza impanuro ziri mu rya filme y'ikina haburiki kugira uyikurikirane neza kugira ngo ndayikurikirane neza. Urumva nk'ikintu umuntu ariko ari nko ku kazi urumva ko bicagirane gusa umuntu aragerageza nyene kugira ngo azarakurikirana nyene ibintu bimwe nyene kugira ngo anezerwe vraiment za filme ziratunezera. Mwoshimira gute umugwi wa Inyishu Media wiyumviriye kubazanira Famba na Jojo nkuko mwarimo banyotewe? Okay, ego abakinyi bakina na Famba twoba Inyishu Media twoyishimira vraiment kuko ngaha twebwe ngaha Igiharo muri Rutana keshi abafana benshi twafisa hariho abafana benshi dufana Famba nka jewe vraiment ndi mufana wa mbere afana Famba nikimenyamenya ko ndi mufana wiwe naciye nja muri groupe ya Imoso TV yikinira ngahanye n'Igiharo rimwe abakinyi nka Mutobe Kivuguto nkanje Manyanga na Wasa abasanzege basanzwe gizente bamenyeye gituma rero turabashimiye cyane kandi turabakunda kweri turanafana biwanyu turabafana vraiment. Mu gushimira Inyishu Media nashaka turirimbe kakaririmbo twamye turirimba Agakino k'ubuzima twese rimwe kabiri gatatu. Agakino k'ubuzima Agakino k'ubuzima Agakino k'ubuzima Agakino k'ubuzima Agakino k'ubuzima Agakino k'ubuzima